Ereka karubwenge mwe Ereka karubwenge mwe Karubwenge bigasoka Karubwenge bigasoka. Mwebwe muteze yo Isamirizi ya Republika y'u Burundi mwongera mukurikira ibiganiro bica kumbonesha kure y'igihugu turabaramukije kandi turabahaye ikaze mu kiganiro Karubwenge. Ikiganiro Karubwenge cy'uyu munsi kiremesherezwa muri zone Kiriba iri muri komine Gitega mu ntara ya Gitega. Zone Kiriba rero ni imwe mu mazone 18 agize komine Gitega. Nayo naya hari zone Kiriba, zone Mubuga, zone Giheta, zone Kabanga, zone Mariza, zone Nyamugari, zone Rutegama, zone Maramvya, zone Itaba, zone Makebuko, zone Murenda, zone Buhinda, zone Mungwa na zone Buhevyi. Adere utubwire neza na neza aho zone Kiriba turiko turaremesherezamwo kino kiganiro itumbereye. Urakoze cyane Henirde. Zone Kiriba turiko turemeshezamwo kino kiganiro ihana urubiye mu buseruko na zone Nyabibuye ya komine Shombo. Mu bumanuko zone Kiriba ihana urubibe na zone Mubuga. Mu buraruko zone Kiriba ihana urubibe na zone Mugera iri muri komine Bugendana hamwe n'igice ca zone Bitare iri muri komine Bugendana. Mu burengero zone Kiriba ihana urubibe na zone Giheta iri muri komine Giheta. Nuko kandi nakumenyeshere nongera amenyesha abariko barakurikirana kino kiganiro ko ngaha muri zone Kiriba hariho ingo 4,903. Ego cyane urakoze. Turi muri zone Kiriba yo muri komine Gitega. Hari muri zone Kiriba hari ibisanzwe bihari kugira ngo ubuzima bw'abene gihugu bwifate neza. Ivyo navyo ibidahara n'amavuriro. Amavuriro rero hakaba hari ivuriro rimwe ariryo CDS rikaba mbere ryarabaye ibitaro bimwe byahora vyitwa ibitaro vya komine, ubu bikaba murumva ko ari muri komine Gitega, bikaba vyegukira bisanzwe biri muri zone Kiriba. Ivyo bitaro rero ni bimwe. Hari kandi ubudandarizo akaguriro k'imiti, ubuguriro bw'imiti bushika kuri 10. Ikindi twababwira muri ivyo bifasha bene gihugu kubaho neza hari amashure. Nkuko usanzwe arongoye izone Kiriba yatubariye yatubwiye ko hari amashure nshingiro 7. Hari kandi ishure ry'inyuma y'ishure nshingiro rimwe rifise igisata ca lycée pédagogique byigisha kwigisha. Hakaba kandi n'ishure ry'ubuhinga bita scientifique. Muri iyi zone hari isoko imwe. Hari iyi zone kandi igizwe n'imitumba imitumba 9. Ikaba aha turi ku mutumba wa Gasuno. Adere ubwira abateze yo Isamirizi y'u Burundi n'abariko barakurikirana imbonesha kure y'igihugu ibitunze abo bene gihugu twumvise bari mu ngo 4,903. Urakoze cyane Henirde. Aba bene gihugu batunzwe ahanini n'uburimyi. Ubwo burimyi nabwo bukabugizwe ahanini n'ibiterwa mbumbarugo. Murabona bariko barakurikirana imbonesha kure ku mitumba hariho ibigori, hariyo ibiharage, hari ibijumpu n'ibindi bitari bike terwa mbumbarugo. Nivyo birimwa ngaha muri zone ya Kiriba. Hanyuma zone ya Kiriba rero abajejwe intwaro ya baho ntibarera amaboko kuko baratahuye yuko igihugu gikeneye amafaranga mva makungu, baraheza baritaho kurima ikawa nkuko urongoye iyi zone ya Kiriba yabitubwiye. Aha barateye imivyaro y'ikawa ishika 4,000. Hanyuma nkuko bisanzwe biriko birahimirizwa n'intwaro kuva
hejuru ni ukuvuga muri leta hariho umugambi wo gutera amavoka. Ayo mavoka nayo nyene twifuza yuko azoja mu bitegwa njabukamazi bizoja kuzana amafaranga mvamakungu, amafaranga y'agaciro. Aha rero umugambwe CNDD FDD nawo nyene barateye imivyaro y'amavoka ishika 513 imivyaro y'amavoka yitwa ruhere. Nuko ahanini mu bijanye n'uburimyire nirida nivyo twashoboye kubatohoreza. Sinzi nawe ku bijanye n'imico n'akaranga aho bo wagejeje. Ego, imbere yuko ndababwira ibijanye n'imico n'akaranga, ndakunganire Adele mu bijanye n'uburimyi. Ndababwire ko muri iyi zone Kiriba bijukira kurima imbuto zirobanuye. Mbere ngo ku mbuto zatanzwe na leta, imbuto z'ibigori zirobanuye ibicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, ngo zikaba zitashoboye gukwira. Ikindi twababwira nuko muri iyi zone ngo bijukira gukoresha umwavu uhingurwa n'ihinguriro FOMI. Bakatubwira ko mu ngo 4,903 ngo bagize commande y'umwavu muri ririma rigira kabiri cyo bita saison B, season ya kabiri, ngo bashika ku bice 79 n'ibice 95 kwijana. Abone bagize commande y'umwavu uhingurwa n'ihinguriro FOMI. Murumva ko bakeneye ko imirima yabo imera. Uti rero mu bijanye n'akaranga koba katurangira zone Kiriba tudashobora gusanga ahandi nakahe. Urongo y'izone ya Kiriba yatubwiye ko hari amazi y'amashuha ku mutumba witwa Gishuha. Ngo hakaba hari koperative yitwa Mutwenzi yagerageje kuyatunganya, ubu ngo akaba ari amazi yakira ingenzi zivuye mu yandi makomine no mu zindi ntara. Urumva ko zone ica ihungukira mbere na komine. Urongoye iyi zone yatubwiye ko abahegereye mu kuja kota ayo mashuha bariha amafaranga. Ikindi twababwira nuko ikirimba c'ingoma mu Burundi kiri muri iyi zone arico bita Gishora. Aho hariho n'umugwi wavuze ibingoma bita umudiho. Ikindi yashoboye kutubwira na mamuko y'izina Kiriba. Ati Kiriba hoba hitwa Kiriba kubera ko ari ahantu hari amazi menshi, hari amasoko y'amazi menshi. Adere ugerageje no kuraba haturi, urana ko turi ahantu hameze nko mu gasoko, dukikijwe n'imitumba hirya no hino, imitumba yambaye, imitumba iriko indimo. Yatubwiye ko iyi zone ifise ikora ku nzuzi zibiri, ariko ziteba zikaba uruzi rumwe. Hari uruzi Ruvubu, hakaba n'uruzi Ruvyironza. Ikindi tuhabusanga nuko muri iyi zone haca amabarabara abiri, ibarabara rikuru ry'igihugu inomero 12 ariryo Gitega Ngozi, hamwe n'ibarabara rikuru ry'Igitega n'ibarabara rikuru ry'igihugu inomero 15 ariryo Gitega Karusi. Adere ngira ngo wobandanye tubwira ivyo watohoje atabihari naho tukinjira mu kiganiro nyezina. Urakoze cyane Niride. Ubu nyene tugire twinjire mu kiganiro nyezina. Mbega none ngaha Ikiriba twaje kubigisha iki? Uraho ati mbwire gito canje gito cundi cumvireho. Mu Kiriba twaje kwigisha ibijanye no kuvura umururazi w'isi. Aha nituriko tubwira abene gihugu b'Ikiriba gusa, eka nabo bose bariko bakurikirana Isamirizi hamwe n'imbonesha kure vy'igihugu, nibo tugire twigishe tubicishije hehe. Hariho ijwi ry'umuhinga, umuhinga akora mwishira hamwe FOMI
nongere ndabibutse yuko iki kiganiro catunganijwe na RTNB bifatanije n'ishirahamwe FOMI, ishirahamwe risanzwe rihingura umwavu w'ikizungu. Uwo mwavu mu kuhingura rero bagafata amase y'ikirundi bakavanga n'amase y'ikizungu. N'umwavu utuma isi igira uburyohe cyane. Reka dutega amatwi uwo muhinga atubwire ibijanye no kungene bashobora kugabanya umururazi w'isi. Adere kumburengira hariwe ko barumva umururazi w'isi batari bazi ko isi ishobora kurura, bamenyereye imyumbati ari yirura. Reka rero mu kanya bavyumve. Umururazi w'isi ubwa mbere bwo barabona ntarima, ararima uko yahora arima ntabone ngo yimbure. Icyo atabona naco nuko ibinyabuzima biri mu kuzimu ari byo bikorera isi, ari byo bihingura ibyo byose harimo nayo mase, ibyo ntavyabona. Mugabo abonye igitegwa cyane cyane no kubwira icerekana ko hari umururazi w'isi nko mu murima w'ibigori, urabona amababi yabenje yabaye nabi asa n'agahama. Igitegwa ntigikure kandi ikagira ibabi ribi risa n'agahama. Iyo yerekana yuko fosfori ibuze cyane. Icya kabiri, hajya hariho ibitegwa ivyatsi bagomba vyerekana urugero uko isi imeze nuko itameze. Ukazobona igifurifuri mu itongo ryawe n'amahoro, isi bimeze neza. Ukazobona akarura mu itongo ryawe aho riba rimeze neza. Ukazobona icanda wagomba riba rimeze neza. Mugabo ukazobona ishinge ryiraye, igishurushuru ngiyico, ucumenya ko isi yawe yagiye. Umururazi w'isi utuma imizi itisanzura. Barakubwira yuko burya hari imizi y'ubwoko bubiri, hariho umuzi ari ushigikiye igiterwa kigenderako, n'ubundi buzi buto buto bwinshi aribwo buvoma. Umururazi w'isi utuma utwo tuzi duto duto tuvoma amazi tuzananye n'ivyo vyunyunyu tudakora rusha. Urumva n'ingorane. Nico gituma ucubona ataco wimbura. Cyateye umururazi w'isi nuko muri bijya vyunyunyu igiterwa gikenera kandi biri mu gataka hariho ivyunyunyu bibiri byitwa calcium na magnesium. Iryo nishwagara. Ivyo nivyo bigwanya umururazi w'isi. Iyo umururazi rero wiraye mu gataka, ivyo calcium na magnesium biba vyaheze byakamvutse cyane cyane bitwagwa niki, bitwagwa ni inkukura canke bikanyengetera mu kuzimu aho imizi idashikiye. Ivyo vyagiye calcium na magnesium. Canke mu gihe wimbuye ntusubirize ivyo bishakashaka, uhejeje kwimbura ntubizike, usanga iyo si yawe izirabura calcium magnesium ihera. Inyishu nukuzana iyo calcium na magnesium iza gusubira kugwanya ca kirurazi aluminium arico gitera umururazi w'isi. None iyo calcium na magnesium iri muki? Calcium na magnesium iri mwishwagara muzi. Hari amashwagara abiri wagomba. Hari amashwagara ari mu kinyunyu kimwe calcium. Hari indi shwagara ryitwa dolomi ryo rizana calcium na magnesium. Kandi iryo niryo dufise ku bwinshi. Rizana ivyunyunyu bibiri. Urikogwa gute? Kera wagomba bararicana. Bagacana bagashusha rikaba agafu gakwiye kabisa. Mugabo umva bakoresheje ibiti byinshi. Ubu rero ivyo ntibyemewe kubera ibidukikije byo bihonye. Ubu rero ico bakora barasekura gusa bagafata byamabuye harimo calcium na magnesium apimwe bakayasya bagakuramwo agafu, usanga gafite udutete dutandukanye, akaba ico bakoresha mu ndimiro bakamija umurima wose kugira ngo umururazi w'isi ugwanirize rimwe mu murima wose. Igitandukanya ishwagara ndimiro n'ishwagara rindi ryo kubakwa n'ibindi n'urugero rw'ivyo byunyunyu bibiri bigwanya umururazi w'isi, n'urugero rwa calcium na magnesium. Mwishwagara dukoresha mu ndimiro rutegerezwa kuba rufise ibitigiri bizwi birimwo bya calcium na magnesium. No guha karoro bagomba ishwagara kandi ikoreshwa ngaha mu Burundi na nziza zose ziranganya. Bavuga yuko igatezwa kuba 30% ya calcium na 20% MgO. Iyo niyo mugabo ukaronka urugero ruri hasi uyikoresha ikindi ntuyikoresha mu ndimiro. Ishwagara kugira ngo rikore neza n'icyunyunyu mu bisanzwe haje n'icyunyunyu nk'abya bindi kugira ngo kire kuri ivyo vyunyunyu calcium na magnesium nuko bija mu mazi bikanywa amazi bikayongobera mu mazi. Muri ico gihe rero kugira ngo ikore neza nukuyishira mu ndimiro ziteguye neza zakorewe neza n'imiburiburi kwezi imbere yo gutera.
ukamija hose kandi ukazika umija hose kugira ngo kuko umururazi nturi hamwe uri hose ugomba kuwuvura kubera uzika kubera umurazi wese nturi hejuru gusa urashika no hasi aho imizi izoshika urazika rero kugira ngo iyo shwagara ikwire hose ukwezi imbere yo gutera igitebo ubwenge rero bw'abakoze FOMI nuko iyo kayishimo bayishizemo na magnesium turize ko hari ibyunyunyu bikenewe kugira ngo igitego cimbuke bica bigwanya umurazi w'isi uzananye na ya fumbire diaphenile yakoreshejwe mu gukora FOMI no kugira ngo dusubize iyo si ishobore kwimbuka kandi nuko rondera iyo shwagara igakoreshwa bya byunyunyu bigasora bikagaruka inkingi y'uburimyi mu misozi ihanamye no gutangura kuvura umurazi w'isi kuko mu gihe ufise umurazi w'isi naho uzana ubwoko mbego bungana gutegwa igitegwa ntibishoboka cyakabiri utezwa gukoresha rero na mase kuko ivyo bibiri birakorana neza cyane ndiko mvuga ndi ibintu bibiri by'ukuri umuntu yogenderako mugaye cyambere kikaba ishwagara cyakabiri amase hama bikajanishwa ibikurikirana n'ibyo bisanzwe ushiramwo hange iyo hange rero ikora hameze neza mu nyuma ukazana imbuto mbegu icyo utokwibagira naco ni ugukorera isi neza kugira ngo ya nkukura yaguteye umururazi w'isi na yashwagara washizeyo irashobora kugenda no kuyikingira rero inkingi zitanu sinzi ko mwazumvise ishwagara ubwa mbere amase angre ubwoko bwiza bw'imbuto no gukingira iyo nkukura kuko abantu benshi ngira ntibabizi inkukura burya niyo ya mbere itera umururazi w'isi ngaha mu Burundi kibazo kirashobora kubazwa ati none yashwagara muyibuke imwe izana ibyunyunyu muri FOMI ikongera ikagwanya umurazi uzananye na ziya fumbire z'ikizungu diaphenile ubishira mu kinogo waremye ibiharage kija mu kinogo c'ibiharage waremye ibigori ubishira mu kinogo c'ibigori ukambaza uti none iyo shwagara yindi irakenewe kuko umurazi w'isi ukuye umurima wose uno musi aho waremye ibigori ejo si uzorima nyabigori uzoja ahandi nico gituma rero utegerezwa kwiragiza yashwagara hose neza navuze ko no kwimba wimbika kugira ngo ikwire hose hanyuma ejo hakaza ikigori hakaza igiharage isanga isi wa murazi wagabanutse utegerezwa kubikwiragiza hose rero murahejeje kumva ikiganiro arico kirimwo ibibazo kandi kirimwo n'inyishu tuce rero twinjira igice kigira kabiri c'ikiganiro nuko nkuko nari nabibabwiye yuko ibibazo n'inyishu ziva muri iki kiganiro muheje gukurikira mutega amatwi ikibazo ca mbere cavuye muri iki kiganiro nyene ikibazo ca mbere kivuga kiti umururazi w'isi uterwa niki umururazi w'isi uterwa niki baheje kubivuga bahejeje kubibigisha ibitera umururazi w'isi babibigishije adere hari umukenyezi hari ya ruguru cyane amanitse ikoti canke igitenge na kwakwanya ari iruhande y'ibigori zuriruka murabonye iyo bamucaguye ari nta kamaro ko gusitana muje imbere rero kuri mikro kwa Adele ikibazo wacumvise nacumvise mugabo numva yuko mengo mwari kunsubiramwe neza nkasubira nkatomokerwa hama nkacishura muzoba mukoze nta ngorane turagusubiriramwe umururazi w'isi uterwa niki nico kibazo twabajije ego umururazi w'isi ikiwutera nuko haba haradutse inkukura hanyuma hakamera igishurushuru hakamera nishinge aho umururazi w'isi watewe nico kibituma n'inkukura idakingiye ico ni kimwe icya kabiri umururazi w'isi uterwa nuko aho hantu haba barahebye kuhakorera atakintu na kimwe kiba kihakorerwa kugira ishwagara ntibayishiraho nukurimwa ntihakirimwa nuko ico ni cya kabiri akazina kiwe ninde yade nitwa Maniranyibutse Leonora ntiyishuye neza kumbura aza kugira amahirwe mu biza gukurikira nyaruka
nyaruka nyaruka nyaruka. Je nitwa Bakundukize Ildefonse. Ibitera umururazi w'isi icambere ni nkukura, ica kabiri namase abarimwo nyamururazi ukwegera isi. Ayo mase naya Namase twahora dukoresha kera ataravanze namase y'ikirundi dukoresha ubu. mukomera amashi mukomera amashi. ego yitwa Ildefonse avuze ati igitera umururazi w'isi ni inkukura. Iyo ni inyishu ya mbere yatanzwe n'abatari bake. Inkukura ku misozi iratwara ivyunyunyu isi igakamvuka. Inyishu igira kabiri ni ikoreshwa ry'ifumbire za kera DAP na IRE. Izo fumbire ntizarimwo umwavu w'ikirundi. Baratanguye gutwenga kuko bariko barabona Ildefonse ubushimwe agira ronke. Isamirizi n'imbonesha kure bifatikanije n'ihinguriro ry'umwavu FOMI byamurungikiye kugira ngo arambaye inkofero araryohewe cyane gose, agira yambaye agapira t-shirt yarungikiwe n'ihinguriro ry'amase, ihinguriro ry'ifumbire FOMI rihingura umwavu uvanze uw'ikirundi n'uw'ikizungu utuma isi itagira umururazi. Bagira bamuhe n'umutaka. Fabrice yamari ko arawugurura mutaka mwiza wanditse ko FOMI mwiza cyane. Ildefonse rero baramuhaye n'isafuriya ikwiye ishobora guteka melange. Araza kubitwibwirira ubushimwa rose itagiye kubukoza. Hariho n'akabirya telefone yo gutuma tumana kwa makuru. Ashobora no kubaza ibijanye n'ifumbire uko vyifashe. Ildefonse ndabona afite byinshi ashikiriza Isamirizi n'imbonesha kure by'igihugu ndetse n'ihinguriro ry'umwavu FOMI ry'ifumbire FOMI. Ndabibona. Ego ndabifise ico bwa mbere no gushima mbanje gushimira Imana yamfashije siko nari nsumvye ubwenge abandi, ngashimira na radio televiziyo tugendeye aha muri zone yacu. Ica kabiri naco noshimira irishira hamwe FOMI kuko ryatugiriye neza cyane. Riduha amase ava arimwo ivyunyunyu bikura umururazi mwisi, kandi by'ukuri biriko biradufasha ubu twebwe abantu dukora uburimyi. Turashimira cyane nanje kandi ndashimye cyane kuri ubu bushimwe bampaye butandukanye. Ubizuba murabona ntirizohora rimfata nzogendana umutaka agatelefone naho nzogumana telefone nyene isafuriye nyene murayibona nyene ubizogenda neza murakoze. Bega uba ku musozi uhanana. Ego nsanzwe mvuka kuri uwo musozi wa Gasura. Tutingiye gukora iki kugira ngo uwo mururazi wavuzwe ndawamirire kure? Ubwa mbere urumva ni gukinga inkukura ya mikobeko no gukingira isi nyene mu buryo bukwiye kugira uwo mururazi uveho, nongere nkoreshe nishwagara. Iki kiganiro citwa Karubwenge. Mbega Karubwenge rusanzwe yumviriza? Nahora ndayumviriza muga sinarironkera umwanya gose, ubu ngiye kuyumviriza gose ko ngiye ndaharonka n'ubushimwe. Mbere tuguhaye ni radio ngendanwa, iyi telefone rimwe radio ngendanwa izogufasha kumenya vyinshi bijanye n'uburimyi n'ubworozi, bijanye na FOMI no mu kiganiro ca FOMI gisanzwe gica ku Isamirizi ndetse no kumbonesha kure RTNB. Uzoheza ucumviriza uhamenyere vyinshi kugira ngo wimbure vyinshi. Akajambo rero umuntu ushobora kubwira uwakugabiye ushobora kwigina gute? Jewe nugushima ntako numva no bivuga nyene FOMI yakoze ibandanye bikora kuko uretse no tudushimwe urumva hari ibintu by'ubwenge nyene tugenda tuhakura bigiye kuza biradufasha mu burimi. Urakoze cyane ngira ingabire y'ukuririmba cyangwa kwivuga amazina ahayo wamugabiye gute? Aya ntayo mfise.
ego reka tukureke iri defose murumvise ko uretse ubushimwe ahejeje kuronka yaronse n'inyigisho zagiye gukurikiza mu murima wiwe mbega uzomenya gute ko bikenewe gukoresha iyo shwagara kubimenya umaze kubona uteye nk'ibigori ngo bigatangura kubenjuka ucumenya yuko aho hantu hakeneye ishwagara canke kuko batubwiye yuko hariho n'ubinyabuzima utunyabuzima duto duto mw'isi dupfa bivanye n'uwo mu rurazi w'isi. ego urakoze cyane batubwiye n'ivyatsi bitari bike uzoshobora kurabira ko kugira ngo umenye uti ahasi mpirahira ngo nshiremwe imbuto canke nshiremwe umwavu ntarondeye ishwagara. Ivyatsi bakunda kuganisha n'ibitoki biti ishinge niryo kimenyetso cerekana ko aho hantu hari umururazi. Ego turagushimiye rero turamushimiye Ildefonse murumva ko yakurikiranye iki kiganiro catanzwe n'umuhinga ariko ikiganiro kirabandanya hariho umugwi aderere yashize ahabona ahawonyene washoboye kutwerekana bwo ubuhinga ufise bujanye no kutwakira no kutunezereza no kuryosha ikiganiro. Reka mpamagare nimero 8 umwe mu bari muri uwo mugwire nimero 8 nashika ari he kwakwanya ariko wa mudamu ari hafi witwa ngo iki Nzigira bajya Richard aho ubereka abandi ingene bateza ku kanyukuru yewe Burundi bwacu muragahoraho murakata neza Imana ibahezagire dushaka dutambe kandi ugwemarika rumeze neza ubumwe bw'abarundi ego turabaramutsa murakaza neza ubumwe bw'abarundi ego turabaramutsa ubumwe bw'abarundi ego turabaramutsa murakaza neza mwazanye amahoro ego turabaramutsa ego turabaramutsa ego turabaramutsa ego turabaramutsa ubumwe bw'abarundi ego turabaramutsa mwazanye amahoro ubumwe bw'abarundi ego turabaramutsa hamwe n'iterambere abarundi ego turabaramutsa urakoze cyane erega ntugende uko Isamirizi y'Uburundi yakuzaniye amasabuni umuganda w'amasabuni genda witorere hajya Fabrice Harerimana araguha amasabuni ntugende imvumure urakoze cyane. ego turabandanya tutandukire ikibazo kigira kabiri hariho wamaze kumanika atarumva n'ikibazo mutekane tubasomera ikibazo kigira kabiri kivuga kiti isi yatewe n'umururazi bayivura gute mwavyumvise ikibazo kigira kabiri kivuga kiti isi iyo yatewe n'umururazi bayivura gute mwamaze kubona umururazi mwamaze kumenya ingene uraho babaje ati bayivura gute aha ego reka ndawe turabe muri aba bapfasoni nibo mbona umenga bakunda no kurima nibo twabonye ari ufise umupira hari inyuma ingo wowe nyene ikibazo wacumvise ngo bamusubiriremo rimwe yemwe isi iyo yatewe n'umururazi bayivura gute isi yatewe n'umururazi mu kuyivura dushirayo ishwagara imbere y'ukwezi muko turima aho hantu tukaca turima tuzika. urakoze cyane Joseline ishwagara iri ubwoko bungahe ishwagara iri ubwoko bubiri none umururazi uvugwa n'ishwagara iyihe ivugwa n'ishwagara irimwo icunyunyu ca calcium na aluminium. ikibazo wagitoye reka ndabasomera inyishu uko imeze
isi yatewe n'umururazi bayivuza ishwagara y'indimo mu kuyimijira mu ndimo n'imiburiburi ukwezi imbere yo guteragira imbuto. Ikibazo rero yagitoye. bamuhaye umupira yarungikiwe n'ishyirahamwe FOMI ihinguriro ry'amase, bamuhaye inkofero arashajije ntimworaba, nayo nyene yayirungikiwe na FOMI, bamuhaye n'isafuriya, bamuhaye n'umutaka ubona ko yarahetse, ngira araza kubyivugira aratubwira ingene agiye kubigenza. Bamuhaye ni telefone nshasha y'umutonore iracari mu rupapuro, bamuhaye n'isafuriya. Joseline, wiyumva gute? jewe numva nezerewe cyane, sinoronka ngira ngo n'ukuntu ndoshimira Imana. Mu gushima je ngoma ndabaririmbire akaririmbo kamwe. Kandi wongera ugatambe. Ndabona kubangutse zana ndakugumiriza. Ngoma ndabaririmbira akarimbo k'Imana. Ndanezerewe ndahimbawe sindongingene nokenguruka natewe agateka n'umukama yangiriye ibi byiza by'agahore nashemetswe hose. Urakoze cyane, ndabona umupfasoni agabirijwe ngaho iruhande yawe Rene. Sa Kwa bapfasoni batambara amashapo. Ntibayambara ariko bivanye umwe wese ndi style yiwe ndashobora kuzoyambara. nonaho uwo mwubakanye nta nico umubwira. Niyabona ashitse bibaye ngombwa nawe nyene azoyambara tuzokwambarana. Murakoze. Uzakumubwira ko uvuye hehe niyakubaza ati none ibyo bintu byose bikuye? Nukuvuga jewe na Enagino nje kuraba umuntu agwaye ngaho mu bitaro, nukuvuga niyo nashika ndavuga ati iyo nagiye nasanze hari Karubwenge, nukuvuga araba n'ubushimwe yampaye, nukuvuga cyaryoherwa. Urakoze cyane nawe uraryohewe ntareka kuryoherwa. Hari umupfaso ngaho iruhande yawe Rene. Atubwire wari urinde. Twa niyo nkuru wavise. Ubu rero ugira utwereke ibyuzi utugirira iki? Jewe ndabagirira akaririmbo ko kwakira abashiki. Reka ndaguhe mikro kugira ngo ijwi ryawe ryumvwe na benshi hanyuma heze udutambire. N'abakukurikirana ngaha baragufasha. Ego. Kaze bashiki biteka sangwa amahoro meza, kaze turabaramuca, kaze bashiki biteka sangwa amahoro meza, kaze turabaramuca, kumugwa wa Kasunu kaze sangwa amahoro meza, kaze turabaramuca, kaze bashize ibiteka sangwa amahoro meza, kaze turabaramuca. Murakoze cyane namwe nimugenda uko. Fabrice reka abarabire ibibabereye, arabahaye amasabuni. Nta numwe agiye ataronsa amasabuni, none rero natwe reka tubandanye n'iki ganiro Karubwenge tuje ku kibazo kigira gatatu. Mutega amatwi ibibazo birabandanya n'ubushimwe buriho burabandanya, mutege amatwi. Ikibazo kigira gatatu kivuga kiti, banze mutega amatwi. Ikibazo kigira gatatu kivuga kiti, tanga amazina y'ivyatsi bibiri usanga mu isi ndimwa vyerekana ko irimwo umururazi
n'ibindi bibiri byerekana ko isi itagira umururazi. Kiroroshe cyane, kiroroshe ingo. ego Akazina kawe hama wishure. jewe nitwa Ndayisaba Alice. Icerekana yuko isi ibifise umururazi, mu ndimo yawe haramera ishinge. Ikindi ca kabiri cerekana yuko indimo yawe ibifise umururazi, nta rwatsi rutoshe rumeraho arigo icanda. Urugendo rwiza, urananiwe n'ikibazo coroshe cyane. ingo wowe umanitse ikibabi umutata w'igitoki nyarukino. Wumvise ko inyinshi ari zibiri. Ingo nyaruka hano, akazina kawe naho uba. jewe nitwa Ndayisaba Tito, nkaba ku mutumba wa Kibande, zone Kiriba. Icerekana ko isi irimwo umururazi, hameramwo ishinge, igishurushuru. Icerekana ko isi itarimo umururazi, hameramwo uturura, icanda. Tito ikibazo akiravye bwa jisho. Tito wewe ngo ntiwobiyoberwa kubera iki? Jewe umuhinga yatanguye kuvuga iganiro ndi hagufi, ndagerageza gukurikirana bukebuke. Ariko ngira barusanzwe ubizi twavuga ngo uwo yari kubiyoberwa. Oya gusa naho ndabanye n'indimo kuko sanzwe mu buzima bwanje ndumurimyi. Fabrice usuza umuti wanje ndabe ko ari mu rurazi. Nze kandi kenshi ndakunda kumviriza ibiganiro byo ku radio uko byakunda gucako. Warusanzwe umaze kumva icari c'umururazi. Mugabo ntaco narinzi cyane n'umusi naho birasumbirije. Yego reka rero bagushikiriza ubushimwe warungikiwe na shirahamwe rihingura ifumbire FOMI hamwe na radio television vy'igihugu. Ndabona agapira mbere kanditse ko Fabrice turabivyanditse ko zingurura neza ngaho inyuma, kanditse ko bungabunga isi gwiza umwimbu n'ifumbire FOMI. Tito ivyo aravyumva. Ego agira yambare rero abegwe. Tito arahejeje kwambara agapira keza, arambaye n'ishapo, inkofero nziza, araberewe. Tito agira yifuka umutaka, abikesha ngo kuba yakurikiye ikiganiro kuva agitangura agishika ngaha, ngo yumvirije umuhinga. Tito arakiriye isafuriya, Tito itelefone, ndabona aramemwa umunezero uri ku munwa no mu maso. Tito gute? ni sawa kweli. Ndashaka shimwe ndugikiwe nishirahamwe FOMI nitera imbere. FOMI bifadikanije na ETNB nitera imbere ryameza ryatubuka twega abarimye byo ngayiduha inyigisho. Tito yanezerewe bigenda gute? Tito yanezerewe akunda kuririmba canke agatamba. Gutamba sikirenga. Mbega kundi indirimbo izihe z'Imana? Yihimbaze twumve. Sinogenda ntashimye kubibi vyiza wampaye. Sinogenda ntashimye kubona ndonka ubushimwe. Sinogenda ntashimye genda ntashimye. Oya sinovyubahuka kugenda ntagushimiye. We wampaye byose, ibyiza wangabiye birandengeye. None mana yanje nubu uruhiriye. Urakoze cyane Tito, ariko twari dukwiye gusangira nagufashije no kuririmba.
ego tita tirahora numviriza ibiganiro ati kandi uno munsi natanguranye n'ikiganiro tito urumva ko yahakuye inyigisho asanzwe kandi ari umurimyi adere ibiganiro birabandanya abaryoshye ikiganiro bari hafi twajije abafasoni hari umupfasoni hano abana rero twabibagiye mu kiganiro abana twabibagiye abana ngo barasokozanya abana bari he udukorera iki udukorera iki gusokoza witwa nde teriteka Darius Darius ego mubazi zino nawe Ndayishimiye Elize agira asokoranye na Marius ninde tangura jewe sokwe niruze ndakibona sindagifata igitutu sokwe niruze ndangamira hejuru nkanunkwa akamara ku rusenge sokwe niruze mpagaze kwa mabukwe mbona burakeye ubumera ku mbuga abandi ni munume sokwe niruze mutwo mbona tuboga ku menyo sokwe niruze aho yafaciye ibyiza bisa patiri na musenyeri tugejeje ngaho nawe sokwe niruze umusozi wera ikizinu sokwe niruze aho yafaciye ingoma ikanye ndaguhaye umugore afise inda ninde yatsinze uyu niwe yatsinze ni bande bavuga ko ari uyu niwe yavuze ndaguhaye batsinze bose Fabrice reka bashimire bose Fabrice atanga ubushimwe aho abana kuko ni benshi batakimenya ibisokozo mbe bane mwabimenyeye nibo abavyeyi nibo babitwiza babibiza ryari ku mugoroba mw'ijoro murabinezerererwa na wewe ego byigira muhira ubuhongera ugiye kurushiriza umuntu uronse amasabuni ku bisokozo ego none muranezerewe nuko mwaroshe ubushimwe ko mutaraba ngaha ngo muzoboneke kuri televiziyo ko mutaraba ngo muvuge ego wemeye nuririmba ubwo muririmbe no kuririmba urabishoboye cyane ndagufatire hari iteka natewe rugira byose yangiriye ibyiza ndahimbawe ndumutoni wiwe yambaye hafi mu bihe bigoye aho mureza umutima wanje anyuzuza amahoro yiwe ampa kurema no kwitegembya jewe hari iteka natewe rugira byose yangiriye ibyiza ndahimbawe ndumutoni wiwe bakomera amashyi murakoze turabandanya n'ikibazo kigira kane mutega amatwi ikibazo kigira kane kivuga kiti inkingi z'uburimyi mu misozi ihanamye yatitutse ni zingahe nimuzidondagure mwabyumvise inkingi z'uburimyi mu misozi ihanamye ni zingahe nimuzidondagure urazigareni sabwe reka ndabafashe ikibazo ca mbere ndababwire ko ari zitanu nabo baze bavuga igitigiri cazo aho ntimunshimira nshimira nyaruka igitigiri bamaze kukivuga ahubwo ngira baza bazidondagura yego izo nkingi z'uburimyi ngira zumvise bake akazina hanyuma wishure je nitwa Itangishaka Reveriye izo nkingi z'uburimyi ni zitanu iya mbere
ishwagara ndimiro. Iya kabiri gutegura isi. Iya gatatu imbuto zirobanuye. Iya kane gukingira isi. Iya gatanu amase ariyo angre. Oya. Ariyo Oya. FOMI. Oya nukuri. Oya. Ndasubiramwo. Ego. Iya mbere ishwagara ndimiro. Iya kabiri imbuto zirobanuye. Iya gatatu gutegura isi. Iya kane gukingira isi. Iya gatanu iya gatanu gutegurira neza ibiterwa. Oyaye kirakunaniye. Ikobeko. Turagerageje kirakunaniye. Arabahekenye. Ari umupapa hano yagombye kera kwicura ngo wewe nimba ufise inyishu nyaruka. Ego wumvise ko ari zitanu. Zitanu. Nukuri je nitwa Mayonzuguru Thomas. Nkaba mvuga ku mutumba wa Gasunu agacimbira igihango. Icambere gitegura isi n'imikobeko. Ukongera ugashirako ibiterwa bijanye n'indimo. Hanyuma ikigira kabiri ugacutegura amase, umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu. Hanyuma ugacutegura imbuto zirobanuye. Yagitoye mukomera amashi. Ikibazo yagitoye umwe ahava avuga ati nagitoye ntigeze avuga umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu. Adere adusomere neza ingene izo nkingi zitondetse. Inkingi z'uburimyi mu misozi ihanamye nabivuze ni zitanu. Ego. Ya mbere ni shwagara y'indimo. Ya kabiri namase y'ikirundi. Ya gatatu namase y'ikizungu. Ya kane ni imbuto nziza zirobanuye. Ego. Inkingi igira gatanu ni gukingira isi ndimwa inkukura. Yavuze guca imikobeko no gutera ibiti bibana n'indimo. Ego cyane. Ego ikibazo rero yagitoye nakimenyamenya Fabrice yamaze gushikaciye akerebuka arazana agapira gapira ahisemo gukura n'ishati yari yambaye kugira ngo abegwe ngo n'abakubona bamenye iyo kuvuye muri Karubwenge. Karubwenge yatunganijwe na radio televiziyo ifatikanije n'ihinguriro ry'ifumbire FOMI. Ambara neza witonze umwanya n'uwawe. Umwanya n'uwawe. Bunga isi. Ego. Ngo asanzwe ari umuhizi mu kubungabunga isi. Ego. Baramuhaye inkofero no ku ruzuba ntazoreka kurima cyangwa kubungabunga isi. Ego umutaka azaraja kuraba ko inkukuri hari. Ego ngaka ga telefone ngisafuriya n'umupapa. Ego turaguha umwanya ushime userura kari ku mutima. Telefone ngiyo. Reka rero tuguha umwanya userura kari ku mutima. Tugire kisu. Nukuri ndiko ndashimira Imana yakoze ibintu kugira ngo abatumva tuyage akari ku mutima baze nga gutumviriza abashikane hari yakure. Nukuri ngaha turi ku mutumba wa Gasunu, aha turi mu gacimbira igihango. Nukuri ibintu twahora tubinyotererwa tukabibura. Nawe nukuri murakoze cyane. Nukuri muzogume mutwibuka kuko ntubona n'abana nabonye barose udusabuni naje wenda haronkeye akantu. Nukuri murakoze cyane. Reka twiyage gatoya. Sinoreka gushima kubera ibyiza ngabanye. Ndashimira Imana yanje itekanye. Murakoze.
murakoze cyane iyo mwavuye imana ibahezagira muze gushika amahoro n'ahandi muzohagendagende mushika y'amahoro hanyuma mugaruka amahoro tugire Kristo naganze Kristo. Turagushimiye. Akira umutaka wawe. Yaryohewe ni telefone n'isafuriya umutaka yari yawe bagiye. Ego. Bamwe baturyohereza ikiganiro rero. N'ubu turacabakeneye. Wa mukenyeza ari witwa nde? Jewe nitwa Maria Madalena Butunu. Ukaba uba hehe? Jewe mba ku musozi wa Bukirasazi izone ni Nyabibuye komine ni Shombo. Uyu musi mukuru no wakanyamune muze twigina. Aye uyu musi mukuru no wambana shakure zatwiginane nimwashika muhira muyagira abandi ko twigina. Uyu musi mukuru no wakanyamuneza muze ko turabara mukije ngo nimugira amahoro beniterambere. Uyu musi mukuru no wakanyamuneza muze twigina. Mbonesha kure na televiziyo y'Uburundi yaje twiginane musi mukuru wakanyamuneza muze twigine. Oye uyu musi mukuru wakanyamuneza muze twigina nimwashika Bujumbura muyagira abandi ko twiginane. Uyu musi mukuru wakanyamuneza muze twiginane. Aramukije mugira amahoro beniterambere. Uyu musi mukuru nuwakanyamuneza muze twiginane televiziyo nambonesha kure z'Uburundi baje twiginane musi mukuru nuwakanyamuneza muze twiginane. Aye uyu musi mukuru nuwakanyamuneza muze twiginane nimwashika Bujumbura muyagira abandi ko twiginane. Uyu musi mukuru wakanyamuneza muze twiginane. Murakoze cyane. Reka tubandanye n'ikibazo ca nyuma. Murakoze turyoheye. Reka tubandanye n'ikiganiro kibazo ca nyuma. Adere. Ikibazo ca nyuma kivuga kiti vuga ibihimba bibiri by'igiterwa c'ikigori vyerekana ko isi igitewemwo irimwo umururazi muce musigura. Ndabona umwana abwiye ngo jewe ibihimba bibiri by'ikigori. Reka twumvirize ko uyu mwana wakurikiye ikiganiro. Ego. Witwa ngwiki? Ivuzimana Sara. Ikiganiro bavuze bati vuga ibihimba bibiri by'ikigori vyerekana ko ico kigori gitewe mu isi ifise umururazi. Ubona ibabi risa n'umutoto benje. Ikindi ntigikura neza. Bitewe n'iki? Bitewe n'isi ndimwa yatewe n'umurazi. None ico kigori kirahise kikabuzwa n'iki gukura? Ari igihimba c'ikigori kiba kibitumye n'ikihe? Amababi arahinduka agasa n'umuhondo. Sandra biramugoye. Abana twababujije jewe. Eni. Sabwe. Ari uri hano reka nawe tumwe. Abana bari imbere yawe bigireyo bose ndakubone. Engo. Akazina hama wishure. Ego je nitwa Congera Leonce nkaba ndi umuvuka mutumba wa Gasunu. Ubwa mbere ikigori usanga amababi asa n'umuhondo nukuvuga ikigori kibenje. Ubwa kabiri ntigiheza ngo kiduge neza nkuko bisanzwe. Kubera iki? Kubera kiba catewe n'umururazi w'isi. Wavuze igihimba kimwe kigira kabiri n'ikiye? Imizi. Imizi nukuvuga iyo mizi kuko iranda mu kuzimu. Niko kuzimu rero ugashusanga wa mururazi waramaze gutegwa niyo mpamvu ico kigori kitaheza ngo kiduge cyane. Yagerageje inyishu nizi zikurikira
amababi arabenja agatukura, imizi tujya tuzi duto duto tuvoma amazi n'ivyunyunyu turasha ntidukure. Yagitoye mukomera amashi rero, mukomera amashi. kumenga ntibare amashi sikirenga. Fabrice rero aramuzaniye udushimwe ahereye ku mupira yarungikiwe n'ishirahamwe FOMI rihingura amase. Reka ashaza begwe. Ariko mbona guma afise umujinya, ubuho harashoboye gutwenga mugabo kubera ronsa agapira. Baramuhaye n'inkofero, wobeshera bamwe bakora muri FOMI bambaye kumwe. Baramuhaye n'umutaka, umutaka aratubwira ico azokoza. Uzokoza iki? Umutaka nzowifuka, urabona gihe cici kiregereje. Mbega wewe urafise umukenyezi? Yego ndamufise. None uzoheza wifuka umutaka umwana nawe ariko arakigwa n'izuba? Mbo turi kumwe nko ku rugendo imvura irikiragwa turoshobora kuyifukira hamwe. Muga kumuha ntibikunda. Noya ndomuha. Isafuriya nayo? Isafuriya nzoyiha madama yitekemwe narirya twara duteka mu nkono. Ibigori bireze uzoteka mwiki? Nzoyitekamwo ibiharage hamwe n'ibigori. N'impunguruka bivanganye. Aribyo bita gideri. Telefone nshasha y'umutonore baguhaye yoyo ni gute? Nzoza ndatelefona abagenzi nza ndumviriza n'ibiganiro bya radio televiziyo y'u Burundi. Birashika ukanezerwa wewe? Yo cyane gose. Ubu uranezerewe? Gose. Ikivyerekana niki? Reka ndabakubitira agapoweme. Ngoma ndababwira agapoweme ko mu mwaka wa gatandatu. Kerekeye umukobwa yitwa Suzanne Nisubire. Rimana m'a fait du mal, lui qui m'a fait créer fille, s'il m'a fait créer garçon. Je prendrai un bananier si je propriété de mon père, tout près du Rougo face à face sa localité, d'après Suzanne Nisubire. Bijanye naho gapoweme no kuvuga ngerageje kugasigura mu Kirundi. Yari umukobwa ariko ariririra icatumye Imana yamugize umukobwa. Kuko yari gushobora kubaka gushobora kubaka kunzu kwa se wiwe. Mugabo kubera Imana itamugize umuhungu nico gituma yariko aridoga. Nuko mu ncamake. Uwo yari Suzanne. Urakoze cyane. Ego turabashimiye. Inshuti namwe bakunzi mwari mutezeho mu kiganiro Karubwenge cy'uyu munsi kigarukiye ngaha. Kikaba cyariko kiremesherezwa muri zone Kiriba, komine Gitega, intara ya Gitega. Twari twashimikiye ku mururazi w'isi. Ikiganiro kikaba cyari cyatunganijwe na radio televiziyo by'igihugu bifatikanije n'ishirahamwe FOMI risanzwe rihingura ifumbire. Eka karubwenge mwe, eka karubwenge mwe, karubwenge bigasoka, karubwenge bigasoka. Eka karubwenge mwe, eka karubwenge mwe, karubwenge bigasoka, karubwenge bigasoka.